Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Mana mutima mweranda, mugira neza twahawe n'ijuru. Mugira neza twahawe n'ijuru, turakwambaje. Kaze Mana mutima mweranda. Mana mutima mweranda, muhanuzi mwiza, mufasha w'ukuri, utuyoborera kugamburukira Imana no kuyikunda. Kaze Mana mutima mweranda. Mana mutima mweranda, uduha kurondera Imana ubudasiba. Wowe waduhaye inguvu zo kuva mu byo twarimwo, mu itiro twarimwo, mu bindi vyumviro twarimwo, tukaza kukurondera. Kaze Mana mutima mweranda. Mana mutima mweranda, ni utugira abana b'Imana, gutyo tukaba baragwa ubwami bw'ijuru. Kaze Mana mutima mweranda. Mana mutima mweranda, turashaka utugirire neza, utugire bashasha, uduhe gusobanura ivya kera na bishasha, twibure tube bashasha muri Kristo. Kaze Mana mutima mweranda. Mana mutima mweranda, kaze uduhe guhurumbira ivy'ubwami bw'ijuru, naho tukiri ngaha kwisi mu myitwarariko y'isi, ariko mwitwariko wa mbere abo ubwami bw'ijuru. Kaze Mana mutima mweranda. Mana mutima mweranda, udusengera, udusabira, kaze utwigishe gusaba neza. Ngo murasaba Yakobo bivuga, ngo murasaba ntimuronka kumusaba nabi. Mana mutima mweranda, ni uzi gusaba, kuko uzi gusaba ivy'Imana ikeneye. Ni udusabira mbere uko ukatundira n'iminiho myinshi. Kaze Mana mutima mweranda. Ngo Mana mutima mweranda, ngo zuza imitima y'abakwemera urukundo bagufitiye. Gomera muri bo nk'umuriro waka, tuma umuzirikanyi wawe nta kitazoremwa, zohindura n'isi. Dusabe Mana wagwije mu bwenge bw'abakwemera, muco wa Mana mutima mweranda, uduhe umuzirikanyi wawe mwiza, tubashe gutegera ivyiza, ko tubera umuhoza duhimbara ivyo turabigusaba, kubwa Yesu Kristo nyene wa mukama wacu. Amen. Ubwami bw'Imana niryo tunga rihebuje umuntu ahamagariwe kurondera. Suko ubwami bw'Imana butangura kuza turi ngaha kwisi nyene, bugatangura ngaha turi ngaha kwisi nyene, tukabana n'Imana mu butungane bwayo, mu rukundo rwayo, gutyo tukagira akanyamuneza kabijuru tukiri ngaha kwisi, Mu nkuru nziza tubona ukuntu uyu muntu yubuye, novuga iryo tunga bageranije n'ubwami bw'Imana. Inzira niyo nzira y'Imana rero, kuva mu bicumuro, kuva novuga wari kure y'Imana, hamukatora inzira y'Imana, niko kubura iyo nzira y'ubwami bw'ijuru. Kanatsinda Mweranda Augustino niwe avuga ati, kuja kure y'Imana nugufa, ariko kugaruka ku Mana niko kuzuka. Pécher c'est mourir, mais se convertir c'est ressusciter. Kugaruka, guhinduka, kagaruka ku Mana, c'est ressusciter. Niko kugaruka ku Mana, niko kwakira novuga iyo nzira y'ubwami bw'Imana. None rero uyo mugabo yiyuburiye novuga muri uyo murima itunga novuga yuko zari inzahabu bageranya n'ubwami bw'Imana. Hama arabunyegeza, hama sharonza kurondera kwegeranya amatungo yiwe afise muhira yose arayagurisha kugira ngo aronke uburyo bwo kugura wa murima urimwo ryatunga. Ahangaha rero tubona yuko uyu muntu yahaye agaciro ico kintu yaguze, cyari gifise agaciro kanini cyane. None rero ubwami bw'Imana babugereranya n'ubuzima novuga bw'umwuzurira, bwuzuye cyane, buhambaye, bwuzuye akanyamuneza. Inzira y'Imana, inzira y'urukiza, y'ukuri n'ubutungane. Ubwubuye rero abahiriwe, kuko ngaha kwisi abantu bose bakeneye guhigwa,
murumva namwe ko atari kudandaza ibindi byose yari afise, hama ariko ararondera amagorwa, ariko ararondera guhigwa, ariko ararondera guhigwa. N'uwo nyene yarondera intabonwa, nawe nyene yashiriza kudandaza ibyo afise byose, imyitwarariko yose, amatungo yiwe yose yari afise, yagiye kubidandaza kugira ngo yigurire iryo tunga. Naha muri uyu mugani ugira kabiri utwereka ukuntu yahaye agaciro iyo ntabonwa, kuko muri iyo ntabonwa bisha bisigura yuko azosubira kuronka ivyo yari yatakaje byose. No muri ubwo bwami bw'Imana rero, kuba mu Mana neza, kwakira Imana, mbere y'ubwo bwami bw'ijuru butanguriramwo, iyo maze kugerera muri wewe urose Imana abarose vyose, urose Imana abarose vyose. Ubwami bw'ijuru nibwo abantu bose, nubwo abantu bose. Muri urya mugani ugira gatatu, mu mugani ugira gatatu mwumvise yuko bagereranije ubwami bw'Imana n'umurovyi yagiye guterera urusenga mu kiyaga ngo acaroba ifi z'ubwoko bwose, z'ubwoko bwose atana n'ubwoko na bumwe buvuyemwo. Hama ngo acaricara ngo ararobanura, yararobanuye imigwi ngahe muri ubwo bwoko bwinshi, yarobanuye imigwi ibiri, ifi nziza n'ifi mbi. Bisigura yuko mu bwami bw'ijuru twese, abantu bose bo mu mashinga yose, abirabura, abazungu, abarabu, novuga bo mu makontina yose, ubwoko bwose, twese duhamagariwe ubwami bw'ijuru atanumwe avuyemwo. Mugabo ifatiro umukama afatirako kugira ngo ushobore kwinjira mu bwami bw'ijuru, n'ukuntu witwara, c'est le comportement, ukuntu witwara nivyo Imana ifatirako. Mbega witwara gute imbere y'amabwirizwa y'Imana? Wifata gute imbere y'urukundo rw'Imana? Wifata gute imbere ya bene wanyu? Wifata gute? Ifata gute? Ubwami bw'ijuru nubwo abantu bose, mugabo ababutahira n'abafise imigenzo myiza, n'abafise imigenzo myiza, bahunga ikibi. Salus inifuga losari de la fuite, guhunga ikibi, guhunga ikibi, kwirinda kugira imigambi yo gukora inabi, kwirinda kugira imigambi yo gukora inabi, ariko bafise imigambi mu mutima wawe no mu vyiyumviro, mu migambi yo kubaha Imana, yo kurondera Imana udasiba, novuga yo kubana amahoro n'Imana n'abantu, mbere n'umutima gusa kugira umutima wayo. Mu gisomwa ca kabiri kandi bongeye ko aba bahamagariwe novuga kwinjira muri ubwo bwami bw'Imana baba bafise imigenzo myiza nk'iya Yezu Kristu. Yezu Kristu niwe twinjiriramwo, niwe alfa, niwe omega. Muri iyo omega rero umukama azoturabiramwo, azoraba yuko dufise imigenzo nk'iyiwe. Mwavyumvise nshuti zanje, turazi neza ko Imana ifasha abayikunda, abo yitoreye nk'uko yabitekanije, ikabagirira ivyiza vyinshi. Abo yashimye kuva kera, yarabageneye kuzofata agashusho k'umwana wayo, abahamagare kwinjira mu bwami bw'Imana, nabazo bafishe agashusho k'umwana wayo, kugira ngo uno mwana abe imfura y'abavukanyi benshi. Mbega mu Kristo uri ngaho uvukana nande? Uvukana nande? Ugendana nande? Umugenzi wawe ninde? Yesu avuga ati sinkibisa basuku muri abagenzi banje. Uri umugenzi wande? Umugenzi wawe muyagiki? Mufise programme zihe? Fise amaprograma menshi, fise amaprograma yo kuza kuraguza, kurangura umufumu ruhasha, fise amaprograma yo kwiba, fise amaprograma yo kuza kurondera fraude y'ibitenge n'ibindi vyinshi cyane. Amaprograma abagenzi bawe muyagiki kugira ngo
abazoseruka mu bwami bw'ijuru bazoba bafise ijambo ry'Imana ribavuga neza tuzoseruka mw'ishusho ya Yesu Kristo mw'ishusho ya Yesu Kristo kandi umugenzi wa Yesu Kristo mbega uri umugenzi wande